Ubuzima burahinduka, ibihe navyo bigahinduka bifatiye uko umuntu agenda akura canke uko ava mu myaka imwe aja mu yindi, agenda abona ubuzima ugutandukanye. Ubuzima n'uruhererekane rw'ibihe vy'umubabaro ugashirako n'ivy'umunezero, nico twita ubuzima. Ariko rimwe na rimwe ubuzima hari igihe budutwara ahantu twipfuza kuba kubera ko isi ariko yubatse ariko inameze, ariko rimwe na rimwe usanga bifatiye ku myaka tuba dufise, kuko uko umuntu akura niko ivyiyumviro bihinduka, niko abona ibintu ukundi. Uyu munsi ngiye kukubwira kuri bimwe mu buzima uzohura navyo ndetse ushobora kuba warahuye navyo bivanye kuva ukivuka kugera aho ugeze muri iyi myaka. Ivyo bintu twari dukwiye kubimenya kuva kera, ariko uyu munsi reka ndakubwire uko ubuzima bugenda buva mu rugero rumwe ruja mu rundi bivanye n'imyaka, kugira ngo umenye aho ugeze n'aho uhagaze muri iki gihe. Ndabizi twese tuzi ko abapapa n'abamama bacu aribo bantu ba mbere badukunda, ariko ngira nkubwire ibintu nawe ubwawe niwavyumva uza gutangara, kandi niwabigerageza kubiraba uraza kubibona kandi urabitahura. Urugero rwa mbere, akenshi iyo umuntu avutse mu muryango usanga abantu bose bamukunda, bamushashaye, bashaka kumubona, bashaka kumutarika, ndetse bamukunda, rimwe na rimwe bakamwita na marayika. Ndazi neza yuko bamwe mu bo bariko barumviza ikiganiro harimwo abiswe aya mazina, ariko uyu munsi babiraba bakavuga ati none ba bantu banyita marayika bari hehe? Kuva ukivuka kugera ku myaka 5, aha buri umwe wese abagukunda. Mama, papa baba bakwitwararitse, bagufitiye n'impuhwe nyinshi, bavuga umwana wanje ibi n'ibi, icyo ushaka cyose baragerageza kugikora kugira ngo uryoherwe. Imyaka nta numwe adakundwa, ndetse no muri famiye bagukunda baza ngo kaka bebe kameze gute, ibintu nk'ivyo. Iyo uvuye kuri iyi myaka, ndavuga uba winjiye mu rugero rwa kabiri, kuva ku myaka 6 kugera kuri 13. Aha ni hahandi mama aba afise urukundo na papa afise urukundo, mugabo bashobora kugusigira uwundi muntu akabarabira. Rimwe na rimwe ugasanga no muri famiye baguma bakureklama ngo urya mwana azoze kudutemberera, urya mwana azoze kuraba, ngo uramurungika muri vacances aza turamutse. Mu kuvuga mu rugero na famiye ibigukunda nyene bishaka kukubona hafi yabo buri kanya, kubera yuko niyo myaka uba urimwo, baba bashaka nyene bakuvugisha, bakuyagisha, baba bakuryoherewe mu bisanzwe. Kandi iyi myaka yo kuva kuri 6 kugera kuri 13 ni imyaka uba ufise abatonto benshi, kuvuga abantu bose bo muri famiye bari batonto ba tantine, n'ababanya bari batonto ba tantine. Iyi myaka uba ukunditse, no kuvuga iyi myaka ni imyaka y'igikundiro ku muntu. Hanyuma uko uyiga imbere kuva ku myaka 14 kugera kuri 20, aha haba hageze ca gihe famiye bamwe batangura kugusohoka mu buzima bwawe, hasigara habaye ari ya famiye nyene kwegereye, kubera yuko iyi myaka niyo imyaka umuntu yadukana ingeso, kubera ko ari ya myaka ya adolescence. Ukaca usanga kubera batakunze ingeso zawe batanguye kugushira kure yawe. Rimwe na rimwe ugasanga nta kindi kintu bakubaza ivy'amashure, mbe waramenye wiga hehe, ntugire ikibazo usange vyarakunaniye. Hari n'igihe usanga bidoga bangwa urya mwana n'ikijuju, ngo ntazozi iwacu kwandukiza ubujuju umwana waca. Ayo baba batanguye kuguklasa, baba batanguye kugushira mu rundi rwego. Aha kw'iyi myaka canke mw'urugero n'abatonto batangura kugabanuka, batangura kuba bake. Rero iyo ugeze ku rundi rugero rero rw'imyaka 20 kugera ku myaka 24, ahantu ibintu biba bikomeye cane. Aha kw'iyi myaka uba usiganye papa na mama wawe, kuko niyo basigara bakwiyumvira bavuga ati uzokwiga he, bizogenda gute, ubuzima bwewe uriko bugenda gute. Rimwe na rimwe abantu bo muri famiye muhurira mu rubanza bagutangara ngo ngo warakuze, ngo bimeze uko. Canke rimwe na rimwe iyo ugize n'akayeforo ukaja kubaramusa, kubatemberera, uza wumva batanguye kwidoga ngo sha umwana wacu ngo nguye ngeso ntayo yahorana, nguye ngeso ntiyahora ngaha kubera waje. Rero rimwe na rimwe batangura kugushira kure, kubera batangura kubona ko wakuze. Mu buzima iyo umuntu atanguye gukura, na famiye itangura kumushira kure, bivanye n'ukuntu ariko arayibabona, ariko aragenda akura, canke babona ico ariko aragenda avamwo, bagatangura kumushira kure. Ivyo rero uzobimenye yuko bitegerezwa kuba uko bigenda ko ariko kose. Aha rero kw'iyi myaka 24 iyo hasohotse ukaja muri 25, uja ku myaka ushika ku myaka 35 canke
canke 34, aha hoho ibintu bitera biba nabi, na papa na mama urukundo ruragabanuka bagasigara guhamagara kuri telefone babaza ngo bimeze gute, nawe basanga guhamagara rimwe canke kabiri, kuko rimwe na rimwe iyi myaka abantu benshi baba baravuye iwabo bagiye kurondera ubuzima, kuko mu buzima ikintu umaze kubona nuko ukura bakubwira ngo ingwa iwacu hama ugasaza aho ati ji wawe. Rimwe na rimwe na papa na mama barashaka gusohoka ukaja kurondera ubuzima cyangwa ukaja kubaka urwawe. Mw'iyi myaka rero niho umuntu akura, niho umuntu atangura kumenya ico akeneye, niho umuntu atangura kumenya abagenzi yipfuza abaribo. Hari naho bishika ugasanga uracari muhira ubangaho muhira uzobibona naho buri kurakora ikintu canke babaza ngo naka yagiye ngo yagiye muri ibi ukazamba ngo mujya wewe ngo arakuze ngo arazi ibyo akora. Kibagiwe coco uri nk'umukobwa niho ibara riba rigoye, kuko ikosa ryose ukora uza wumva mama wa yidoga ngo shango niho wabuze ngo uyuje ugatangura gukompara n'abandi ngo naka ntimungana ngo none raba iyo uri umuhungu wabwe naka ntimungana none nawe ibyo afise. Mw'iyi myaka niho umuntu atangura kubaka famiye yiwe, agatangura kurondera abagenzi biwe kugira ngo nawe agire abamwitayeho, kugira ngo nawe yumve yuko ari mu bantu, ari mu bandi. Nawe iki gihe nishagera igakurondera famiye yawe, abagenzi bawe hasigaye bari basanzwe bahari kuva na kera, baragukunda mugabo ubu baraguharurutse. Iyo wigiwe haruguru gatoya ho ukagera ku myaka 29 kuduga, ibintu bitangura guhinduka cane. Famiye uzosubira kuyibona mu bintu bibiri: iyo ugwaye cyane ukaremba ukaja mu bitaro, canke iyo bagufunze bazoza bavuga ati reka tumufashize ingorane. N'ayandi hoho muhora mwibara muramukanya tonto tantine ni sawa umeze neza ni bon, rimwe na rimwe bakagukritika bakubaza ngo mbe ngo bigeze he bimeze gute ngo atagihinduka ngo ashaka cyo biko turabona ngo kutatubwira. Rero ni washika mwibi bihe canke ni waba mw'imyaka ukwiye kumenya yuko nawe ukeneye kurondera abandi bagenzi bawe, iyindi famiye yawe kugira ngo igufashe kuba muri societe nawe wumva yuko ubayeho nk'abandi. Abasigaye famiye canke ikibobo barahari. Ibi vyose mvuze rero iyo bishitse Imana ikaguhezagira ugatera imbere birahinduka. Abakwidondora baba benshi kurusha wabo wibwira, abakwibwira baba benshi kurusha wabo wibwira. Rero n'ubundi gerageza kubaka ubwami bwawe canke gerageza kurondera ku buryo abazokwibwira bazoba benshi kurusha wabo uzokwibwira, kubera yuko uzobirabe no muri famiye. Iyo uri umubosi canke iyo ufise ikintu abakwibwira babeshi ngo mbe jewe wamenye ngo jewe ngo mvukana naka ndokanaka, ariko iyo atakintu na kimwe ufise atacuri ni wibwira abandi bakubaza ngo mbe wewe uri kwande ngo mbe uri uwahe, ako kantu karababaza. So mwakoze kumviriza ikiganiro, jewe mwumva ni Roy Jifo kuri G4G. Kola subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Murakoze.